huyu shutamo ona kuzilia yego murakoze kunyijambo je nitwa Luciano Karimabo nkaba ndongoye igisata kijejwe kwibeza ivyo bimenyeshamakuru vyandika canke vyerekana vyose muri rusange. Ico nagomba gushikiriza ngaha nuko numvise sense mwayivuze cane kandi ni vyiza ko mwayivuze kugira ngo nayo igire aho yikebuka nimba ari byo mwavuze yamitevya ishobora kuraba ingene izira binyarutsa. Rero muri make ku vyo mwashikije biraba urwego sense novuga ko vyinshi nyakubahwa ambasaderi yavyishuye, ariko ivyo atashoboye kwishura navyo navyanditse neza ngiye kwishikiriza abarongoye urwego sense kugira ngo mu minsi ya vuba bazobe bahereye inyishu. Ico ni icambere. Hanyuma ica kabiri nagomba kubashikiriza nuko muri ivyo vyose mwavugiye ngaha kumbure benshi nuko iki gisata c'aya makuru mucisha kuri online mu TV kije vuba, kumbure hariho numero ya WhatsApp sense yashizeho kugira ngo muze murayaga kuri ivyo vyose mwifuza gushikiriza ubwo rwego. Nagomba nongere ndayibasubirire n'iyo numero ya WhatsApp uburyo mwiciyeko ivyo musaba muca mubironka inyishu bidatevye. Iyo numero nayo ni 79 777 79 707 777. Iyo mushimugera mu yugurure ama communication zanyu muze murazicisha ngaho muzoca muza muraronka inyishu vyihuse. Hanyuma kandi kuri iyo nimero nyene nivyo murashikiriza ivyo musaba sense, kandi iyo nimero ubwo rubuga rwagiye kugira ngo rubafashe namwebwe gushikiriza ivyiyumviro ku vyerekeye amakuru muba mubona ariko aratangazwa mu Burundi, eka ariko aratangazwa mu gihugu c'u Burundi avuye hanze. Aho imbere mu gihugu no hanze ivyo mubonye murashobora kugira sense ati nyabona turabishe aya makuru ameze uko n'uku. Namwebwe nyene abo muravye hagati zanyu ko mukora ayo mashene mufise ayo mamedia mufise en ligne, murashobora kuvuga muti uyu kanaka iyi video arungitse canke irangaje akoresheje, mukavuga muti irateye byinshi, ariko ubibonye bwa mbere agashobora gushakisha kuko rubuga ndabahaye kugira ngo muyikebura n'ingoga. Hanyuma nagomba mpeze kugira gatatu nivyo aya mateleviziyo arinye ariko aragwira mw'iyi minsi ya nyuma ariko aragwirana mw'ino minsi. Nagomba nibutse yuko kuri bashasha bariko baraza mw'uyu mwuga bibuke nk'uko babivuze cane, nyakubahwa ambasaderi yabivuze cane, mwibuke ko mwese murabwa na rya tegeko riraba abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru, la loi sur la presse. Hari n'ayandi mategeko ari ruhande nka code de déontologie des journalistes, mukaza muraraba ayo mategeko imbere yuko mupubliya ivyo arivyo vyose kuri YouTube, mukaraba yuko ayo mategeko mwayubahirije. Mu gihe mubonye neza mubajije umutima mukabona ati je iyi video ngomba ndayishireko canke amajambo ngomba ndayavuga, ukaraba yuko atategeko murenze
muri ayo mategeko agenga umwuga sense ikoresha murabishyira ko nta ngorane ntibiba byubaka igihugu ariko mugo ukabona naho cyane hano ndiko ndarenga karimbi ntabijya cyane cyane bavuze bijyanye na vie prive murabiraba neza hari imico n'akaranga by'igihugu amategeko agenda revuriwa babivutse n'abanini baza kumwoba murabibangiriye gushika aho bizoja mu mategeko n'abarangiriye rero n'ivyo nagomba gushikiriza ngaha ibindi vyinshi muzobicishe kuko rugana bahaye hanyuma muzoza muronka inyishu vuba eka n'ivyo mwashikirije ngaha biraza gushika kandi bazogerageza bibahere inyishu mu misi ya vuba murakoze